ukomeretsa ku mutima bikena byinshi basangira nabo ariko ntibahimba nibo bagaruka kugukomeretsa ku mutima abantu barindambi abantu iby'impeta ntaco bikunze No, wait. Mbirizi. Adios, sindagukorera niyo mpamvu barazana umenyewe. nje kutari kurahahura eski uri no mubiri fise canke n'ivyatsi ndiko ndagendana Umubwiye ikintu kimwe ikwiye gutahura. Bavyumva. Ikintu ndiko ndaharane rindi yadukore mariage. Yes, impeta wayinyambitse ariko ntibisigura ngo je natwaye mugabo direct. You know, wait. Ninda tugire mariage hama ico ugomba gishikeko. Afite ikindi kintu nakubwira. Ubu amasaha agiye raba nkubonye n'amasaha yagezageze mbari. Muko nkeneye kuryama hakiri kare. Ejo mu gatondo tugende ku rubanza rwa Mr Brighton hakiri kare. ntabya Brighton ngaho Brighton n'ivy'iwiwe mariage ni sembore gusa ibindi byose ni mu mutwe Umubwiye iki? Siriaki ugomba kumbwira yuko wahombesheje kampuni ya Merize nk'uko. Oh my god. Ugomba uyahaza inzoga yaba inzoga yigejeje. Jasmine, sinenzi ko nahombeje no company ya Merize ku rugero rungana kose. Ndeka ninywera inzoga. Ko ndabona imbere yanjye manga nini. Nubwo biruko uca wiyahaza inzoga. Niba mara kurirwa yadiri turayikora gute? Ahubwo ndakubaze. Iryanduru yejo mw'ijoro yari yiki? Iryanduru yejo yari yamirize mu cyumba cy'wanje. Nikanguye sanga ari mu cyumba cy'wanje. Aramfusinga cyane ngo ndamuha ivyo ashaka. Umutima wanje ukaguma wanga kubikora. Muko mubiri ukomeza kundemera ngo ndabikora. Arambwira ijambo ngo nigire yamini ya mari. Nawe ngo abigora kipa mu Real Madrid. Cyane manza ndamekita. Bice birangira ntiyo mupira mu magori ya Real Madrid. Ariko byarantangaje umupira ugoranye kwinjira. Bigaragara ko ari rya mbere rya buri ryari ciye mu mupira. Birantangaza ndamubaza. Ambwira ngo icyatumye atari bwabikora ni kuva avuka. Ngabahungu bari iburayi wabo. Ngo murakundana bakagukinisha mu buzima bwawe bakakunishiriza umubiri. Hagati kubarongora baca bitwarira abakobwa basigaye no muri Afrika ngo bafise akaranga. Ngo yahora yerekana nk'umuntu w'ikirara ariko kuko yagateka ngo abantu bamubone nk'umubona. Akigira mu VIP nk'umuntu yabikora cyane mu kuvyereka musaza we Brighton atari bwabikora na rimwe. Siriaki ugomba kumbwira ijya ndaya nyene. Ugomba muvyemera. Icanteye gwase kindi n'amajambo yaciyagerekako. Yambwiye ngo amaye ibintu atari bwatange n'umunsi n'umwe kuva abaho. Nzani hende namuhemukire. Yambwiye ko azonyica. Kabiri nkabanze neza yuko kaneza nabo. Yambwiye yuko agiye kumena ibanga. Kandi nzi ko amafaranga amaze kurya y'uyu mukobwa avuye muri Amerika ni menshi cyane. Numva ko wamwe budasanzwe. Siriaki humura ahubwo tubitumboreyemo. Yaguhaye ibintu vyiwe by'agaciro. Ndabona ko idiri igiye kurangira. Jasmine, ntabwo idiri irangiye. Ubu kaneza agiye gushira ibintu abona.
urabona ko je najo cafungwa raba company yiwe yuguruje kiri hanze narayihombeje ibintu byose yantumye gukora ruguru kubaka amazu akubakomeye n'amahoteli ntarakimwe nigeze nkora naciye ndatwara mu bandi bakobwa ubu hageze ko ashobora kumbaza ivyo namukora bimeze bice bihurirana ibanga ryanje rimenetse urabona neza yuko Kaneza ngiye kumukira gute ko nagiye kumenya ibanga ya biti yangu Kaneza n'umwana muto yashobora kudusubya ubwenge ikiriho Kaneza tugiye kumurangiza Jasmine ushaka kuvuga yuko dusesa amaraso y'umuntu yes of course ivyo navyo nakora what Siyaki uragomba gufina hafi iki uribaza yuko Kaneza niyamara kumena ibanga bizohavura bigenda gute amafaranga y'uwo mukobwa wariye bizohava bugenda gute Siyaki nyemerera tumurangize nitwamara kumurangiza idiri zose zizoba zirangiye ntufate ivyo vy'inkundo vy'abana bo ngaho onye uri kuratana ukashime ngo nta buzima urabona ugomba gusubira kuja kuragira impene ndabona ko ngiye kuvuga ukuri nkabibwira Kanyana icyo uvuga rishobora kuba ari ryo kuko ndabona yuko manze guhumbya amamiliyoni ashika ku miliyoni amajana 3 sinzoba kino sawa ndazikura hako mumba kuja muri Amerika nkagereka ko nkariha ivyo ntafise reka tuzomwice sawa reka tubandanye tugende gutunganya amamisi yakurikira ndakwemera cyane uri umuhanuzi mwiza avuze neza cyane Brasa, umuduga ageze. Wo, ambwiye yuko ari karaza, yari yatemejwe n'ibintu by'igitoro, umwanya ashobora gushika. Okay. Yeah. Ariko ndafise idea. Okay, brother, tell me. Hari ikintu twasingiye cyane kandi cy'ingenzi abandi bose bahora bakora mbere ko ibintu biba. Ni kiki? Kanyana yarakwiye gupima ko atwafise inda. Kuko biri mu bintu abandi bose bakora. Brother, nacho utakaza umwanya wawe. You know? Kanyana kuvangira nga niturigera tujyamana nawe. Kirese bizu gusa. Another thing. Kanyana wenyine naramusabye ko tujyamana ranga. Arambwira yuko agaseke karacugane. Aracari sugi. Brother, no gutakaza umwanya. Bro, bino bintu tubikora ngo nuko ngo umuti tamwizeye no. Nukugira ngo twuzuye dossier tubone neza ko dossier yuzuye. Kuko nabandi bose baragikora. Nta muntu agira mariage batabanje gutuma katubafisinde. Niko mvuze kwikingira ukwizerana kwanyu kuzure neza kumere neza ku buryo rigeje mutazotangura gutana kwikuvyo. Agapimo ndi nako gani. Oh, ndaba bakipimisha tukaca tuvanganye tumenye byose bimeze neza tugira communication. Uragafise? Yes. Yes. Okay. Gusichonzi gusa. Yeah. Ndamwizeye. Ndamwizeye. Uratakarije umwanya wawe. Genda ubikore. Yeah. Kandi Jasmine ndakamuha mu. Yes, gusi kino kimwe. Yeah. Ndakwinginze nduceko. Okay. Don't worry. Time is money. Yes. Kandi kuri no musi no musi w'umunezero ku wiwanje. Yeah. No musi nari maze igihe kirekire ndindiriye cyane. Okay. Go. Era ngiye umudoga ayana ntatebe. Sawa. Man sishaka gushego. Okay. Jasmine. Yes. Imbira byo stora kano gapimo. Nizere ko muti wamuhaye. Aho gapimo rero sasa. Nakaje. Karoga takaraka kanje zo kwikoreje mu gatondo. Niko kako. Genda umubwire yipiminda kandi umubwire ko ari shiri wabitegeze. Wow. Yeah. Ibikurikira za kubibona ndazoza gushima. Okay. Ndabiye kubikora. Ibi nivyo wanzindukijeko. Kuri kibatanyizera. Bibaze ko ibintu nabana bikutse gute. Test grossesse muri kino gitondo ngo nje kwipima. Kanya ahubwo najurewe maze kubona bamaye ugapimo numiwe ndibaza ibintu Kanyana yoba yabikoreye hehe ariko nibaze ko ari itegeko ry'igihugu kandi ngo ntawarira n'umuhamba
nta kintu na kimwe niyagiriza reka ndavyoroshe nambara amategeko ya leta reka nipime ndabaye Just Inavyo niki? Fuke ndamanje ndabizavyo. Yo mana we ndapfuye. Kanya. Bishoboka biti. Kwa bundi wabaye uri ndaya nk'uwo. Mana we. Ndapfuye. Uramara maji. Just nukuri kw'Imana ndatiye Imana yo mwijuru nta kintu na kimwe nigeze mbona bishoboka bite ubwo mubwira ko Bikira Mariya Kanya reka ndakubaza none tumaze igihe tugenda niho mbona igihe cyose nabikoreye twagendanye kenshi wari umugenzi nakwizera ariko sinari nzi yuko ngendana n'indaya nk'abo Mano basi ndetse ko ataribyo ibintu sinashobora kubyemera sibyo gute hari ikintu na kimwe woza umbwira nkacemera oya Kanya nubwo woshira muri serumu mana oya sinovyemera pe oya Fuga buke ndagi reka ndakubwiza ukuri ugenda kuvuga ikintu na kimwe fuga buke batwumve ushatse kuvuga yuko ndabigira ibanga no Kanya ibi ntabwo no kwihanganira kwinyegeza ngo nina mu buso bakujya gahoro mutwenga Jasmine yagenze gute What? Yo haye kutuvuta. Babisigura iki? Brighton kirahiye amaduka ubwo umenyese ubwerekana ko afite Sa? Hey! Jasmine. Ibi bintu wavuze nivyo hagiye kuturongo tubiri. Abafise inda. Shakubwiza ukuri nivyo cyane sivyo. Okay. Mugira itegure tugere mu bitaro bikuru ngahe Bujumbura bamupime. Maybe kano kanwazanye. Kashobora kuba karataye garanti. Kuko nibishoboka nivyumvikana. No. It's not possible. no Brighton umuzungu ntashobora gukora ikintu uyihende hamugije wanyene aho kantu ikigigenda n'umusi no Gigeno mubungiye cyabura n'ingoga. Mubure cyabura n'ingoga. Yes. Nyamana. Kanyana.
aha muhira ibipimo vyerekanye yuko ufise inda urabihakana ndagutwara mu bitaro bikomeye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura nagutwaye mu bitaro bikuru bifise abaganga bize no hanze y'igihugu nawe nyene basanze urafise inda badowe kugeza n'ubu mugabo uracavuga ngo ntanda ufise Kanyana niriye kosa nagukoreye ngo mumbwire basi nikiye kibi noba naragukoreye mu buzima igihe cyose wansaba ko nakugurira impuzu sinakuguriye impuzu igihe cyose wansaba ko nokugurira imodoka narakuguriye imodoka uba mu nzu nziza nta hantu na hamwe wambwiye ko wifuza kugenda ntago yamahera ngo ugende kubera ko utambwijije kuva kare ati ndafise inda guma muri Amerika shaka kumenya iyo nda ni yande ariko nje ndavuga ukuri nje nababariye n'ukuri nta mungu n'umwe tugeze turyamana nawe sinzi umuntu aba yaranteye iyo nda sinzi uko byaba byaragenze ariko nta kintu kimwe nigeze nkora ndiko ntagazo nanje n'ukuntu nguma mbona ko fisinda Kanyana waruke kuvuga ijambo lindi na rimwe atarije kutubwiranye niyo nda ubandanya kutujya utubwira amajambo tubaza mu mutwe ariko koko murashaka ko avuga amajambo atari muri we sister calm down okay ego jenda shwa kuba okay jenda shwa kumubeshera abaganga nabo abaganga ibipimo Kanyana kuberiki Kanyana kuberiki ushobora kuba umuhemu nkuko ikintu nkeneye ngagusa kumenya ninde yaguteye iyo nda iyo mpungu ushaka kumenya nuhe bwiza yo bafise nayahe mafaranga yo bafise niki kintu basiyobera guhendesheje basi ndumve ahubwo ndatawuye yuko aha mu Burundi kubera ata adeni hari abagabo benshi nga mu Burundi barerereye abandi n'aba Yozefu hanaje twari kugira PPP mariage iheze mu misi mike ugacungira baby ndafise inda kumena je ndari kurerera abandi Kanyana shaka kumenya ninde umuntu yaguteye iyo nda Kanyana ntushake mbe mubi Kanyana ntushake mbe mubi ndiko ndakubaza ninde yaguteye iyo nda my brother Kanyana nora Kanyana Why? Ukwambaza why? Ndagwe amasaha 28 ube wamaze kwiyumvira neza uyo muhungu yaguteye inda. Asubize kila kintu cyose. Nakupatia masaa 24. Kama unajua ni jinsi gani kupenda vinaumiza, kama unajua ni jinsi gani ulivyoniumiza na kuomba, nakupatia masaa 24 huo umenipa jibu. Nyoka wewe. Ndakuwa masaa 28. Harabana bazi umuti n'igiti ndemeye ndakwisha kudosha promesse ijoro rimwe indangopa ibipimo no kubitaro bakazavuga ko afise ndakwemeye mbere umengo ndanagutinya Jendi mubaya sana vampire urabona jewe mbona cyumugari mu Kirundi ati eba nimbwa y'umuseke ijyana igaramye rero je njyana ngaramye ndakwemera umugabo none waretse ko ndumugore sinavyo nakubwiye ikindi nacyo bijye bipimo neza ndabimushiriye bice biratorana natambiye ku rukuta uzi kuninishi jewe iyo nkoze ntibasubizamo urabona n'ubu nyine je ndabishatse no gutera inda oya bebe ugoma na jewe oya kari kamufana ibyo bigarukire ngaho rero akazi nakarangije wayibonye
Rero nipe changu. Korayi. Ciza. Urazi neza na neza ko nagukuye hariya kugira ngo uze kumusita ngaha. Kugira ngo ufashe ibintu ndimo kugira ngo bigende neza. Nene gasha. Niwe vanga ukaduga. Wumva ibintu bitazobiyanzaye. Ciza. Azine kararangira. Ntiturashaka kuso dushaka. Kandi we hamwe wovamwe mu ibi bintu. Ndabona neza katashikoshikako. Jana kubwiye akazi narakarangije none indari mwayibonye. Mwashaka inda sinayimuteye. Ciza. Ntabwo turashaka kuso dushaka. Era Jasmine ntabwo arigera shikira Mr. Brighton. Nani niwava mu bintu bizogenda gute? Niwe dufise gucana baradufasha mu bintu. Twongere basi no kwezi kumwe. Ndizera ko bizo byatuka. Jewe akazi nakubwiye ko kari ku musozero yari final. Ikindi naturaza akazi nayo isanzwe nkora ruko. Jewe kunjana kuri project ngo mu musiti, cyese akazi kahitsa kubuzi, akazi kanje nakubuvuzi. Ubuvuzi gakondo. Rero abavyeyi baje no musi barangendera. Barambwira ati akazi twakarangije. Rero hageze yaje kwita abo kugatumba cyo kubapfura. Rero niyo mpamvu no musi genda jewe bana bumpe. Mumeni dogi. Ciza. Twongere kwezi kumwe. Turizera ko ibintu bizo byari ku murongo tubishaka. Twongere kwezi kumwe. Ukwezi kumwe gusa. Kumwe? Yego. Pana biri? Oya. Kumwe? Ya. Tabu nanje jamuraraba erega. Imana idakundemayo. Ciza. Nawe yabanje kubata. Ibwanga twe cyangwa nagura ibwanga twe. Yabikoze nk'ukwibitaka. Kuko yari yaragambiriye. Ndikura ndikukubaza uri bufungura cyangwa nagura ibufungura. Jewe ndarya mugabo. Mbanza wewe amamejeje wewe cefungura. Ibyo ngibyo urabitekereje kugira ngo bivuge. Nabitekereza nyene. Umviriza ndakubwira akantu karyoshye geri. Ndekura. Boss. Ubumva ufise ubwenge? Wowe urumva bupanze mu mutwe neza. Ariko yaguhaye iki n'imiti n'ibihuri. Wirigura muri sikirori umuzungurukana yiga ajya anwa. Urera inda itari gwawe. What do you say? What do you say? Just ni muri ese ndi mu Burundi. Ariko gusa kimwe biriko birambabaza ukuntu uri umugabo w'ijambo n'izunja ugatemberana n'umugore afise indi tari gwawe kandi ukagumana nawe. Birambabaza. Ndakwinginze ureke kumburira indero. Burya ari cyo navuze jewe. Let me ask you some question. Bechiza ubu wewe urakwiye neza mu mutwe. Nta kantu ubuze nakamwe. Jewe nyene birashoboka hakaba haburamwe amagorora abiri. Uwo ntwara kwa rujanja amagorora abiri bakayashirayo hama nkakomera. So nagomba gusaba ikintu kimwe. Urashaka kuduhereza umwanya tukavuga. Jewe umwanya ndawugwa nyene gusa birambabaza. Wabonye yuko n'imbwa zose zisigaye zimenyera. Sigaye nuko na kila muntu wese. Shaka kumenya ukuri. Baby, come on, tell me. Iyo mbanyo ufise ni yande. I love you. Sheri, nukuri ko Imana bijyana niko bariye. Niko bimeze. Kandi ihinda byose nzo yavuye. Kandi umugore umwe nigeze njyambana nawe.
tuvyite yuko Yesu agira kabiri agomba asubire kandi kuvuka ku isi. Uri Bikira Mariya baby, ndi tayari kukubabarira mugabo mbwije ukuri, umbwiye se w'umwana ninde? Okay, tell me baby. Nukuri kubana nawe nzi nta n'umusirimu nigeze njyamana n'umuhungu, nta n'umuhungu n'umwe ndigera njyamana nawe mu buzima bw'iwacu ku buryo navuga ngo ndazi umuntu aba yaranteye inda. Ahubwo ndagusaba ikintu kimwe, upfa umunanyemerera tuje no ku bindi bitaro basi kugira ngo dupime ndabe ko mubabari. Urazi ikintu kimbabaza, naragusabye ko tujyamana uranga, nako natakoze kugira ngo ati umayo mahigwe tujyamana ukaguma wanga kubera ruzi neza yuko ufise inda. Urazi ibintu nadepashije ku bwawe, urazi amafaranga nakoresheje, uyibagira n'ingoga, uribagira hano nagukuye wewe, uribagira ingene naguhinduriye ubuzima, nagusanze hehe. Nigiki kintu ntaguhaye? Amafaranga naraguha, nakugurira impuzu nziza, ikintu cyo cyiza ko nkoreye. Umva ndakubwira ikintu kimwe, uguheneye n'umuhenere akwitayo kuri kiburanyo. Udashatse kunyereka uyu muntu yaguteye inda ansubize everything nakoresheje ku bwawe. Hakiya murarapa icyo nza kugukorera, bizo kwandikwa mu gitabo. Shaka uyu mugabo andiye depense zose, visa, kila kintu cyose maze gukora ku bwawe, narinje kugutora kugira ngo ati tujyane muri Amerika tubane. Uraza amafaranga nakoresheje ku bwawe, uraza amafaranga. Niki kintu utaronsi wanje, niki kintu ntaguhaye. Ako nta muntu umujya nigeze njyamana nawe, ndakwinginze uzankure. Iyo ndawenyoye mazi Mana urambabarira. Sifasha tudofuma tujya basukunda umuganga basi ndabikuvye ntuyo batavye ko nakinabye. Love your mouth. Akora dedembi biki ngaho? Okay God, forgive Mana umbabarire Mana, ikirungoma kumukorera Mana. Ndakwingize Mana umbabarire.